Iteka bakunzi ba Nuja Entertainment n'umunsi udasanzwe hariya mu kiganiro turashoboye nibaza ko mumeze neza cyane ndatanze mwiriwe na mwaramutse bivanye aho umwe aherereye ni kiganiro kidasanzwe muramitsi turashoboye tuba dufise menshi ariko ino munsi rero twagarutse makuru ikavugwa muri gospel mwaye mumenye muri no story ariko we back again as Jamal Fred MC voice of the money man master keeper motivation the champion intore yatoje back again nza kuba mfise n'umutumire uwo mutumire rero ni Cuka rero menshi bakomeye bamusaba ariko nabaze kuba ndamuzana neza neza hari in the house muri studio za Nuja Entertainment nabaze kuba ndamuzana 5 kwa 10 Theo Worshipper ndamufise neza cyane hariya mukanya ndamwakira tuza kuraba amakuru ariko avugwa kwa Pastor Lopez turashaka kuraba amakuru ariko avugwa neza kuri Victoria Stima iherutse kubiboneka turaza kuraba amakuru ariko avugwa no kuri bano bigeme hariya mu gihugu cy'u Rwanda bose tuza gutunguka Theo Worshipper ya umeze gute hariya meze neza igihe ni kinini mutaba aramutsa abakunzi ba Nuja Entertainment twamaze kugaruka kugira ngo tujyaje kuri byinshi ko ndazi benshi bari bankumbuye nabona n'amakomante baguma bavuga ati mbe imeze gute ariko ko no musika bisa nagarutse kandi ndazi ibintu biragenda neza uwo ni Theo Worshipper neza in the house ariko ndagusaba gukora subscribe gukora share kugira ngo ibintu bimene neza cyane hariya so turaza guhera kuri Victoria Stima urabona aherutse kubiboneka urumva yaherutse kubiboneka ariko yagiye kuboneka mu gitaramo itariherutse kuduha umuziki tuza kubona insolite zidasanzwe muri Victoria Stima umunezero urabura mu bantu bega nka Theo Worshipper usanzwe uririmba novuga gospel wavyakiye gute muri rusange kuvuga ku munsi wa Mungu nikuvuga Victoria Stima yamaze kwishikira nganye mu Kanyosha benshi barabibonye kwitere ibise bitwakunda kutaza ngo ni kwa Sebatutsi kabisa wari umuriro na Pastor Ivare wari yarari vraiment byari ibintu bidasanzwe byari kanguro by'ukuri abantu batashitse neza ko bahombye kabisa kuvuga Victoria Stima yararirimbye abantu bose baragira ubwo baravuga ati wow kandi natwe kabisa turabibonye biraturyohera tuvuga ati reka tubakeze ko igikorwa bakoze cyashimishije abantu kandi n'igikorwa by'ukuri kikangura Voilà yari Victoria Stima yari yabonetse neza hariya mu Kanyosha kwitere ya kwa Sebatutsi aho cyari gitaramo kidasanzwe tuza ko tugira turabe neza Pastor Lopez urana ko Pastor Lopez ari mu kazi urana ko ari umwe mu baririmbyi neza bariko barafatira runini novuga gospel ngaha mu gihugu cy'u Burundi agiye kubasohora novuga album igiye kubirangwa mu ndirimbo zigira mu reka twitege kuno album kuno musora kuno mugabo adasanzwe agize imisa cyangwa umunezero mu basanzwe bamukurikirana ikintu cya mbere mu kwitega kuri Pastor Lopez by'ukuri tugerageje kuraba n'umuntu tuvuga kuva gitangura indirimbo ziwe zari zifise ubushobozi zifise akanovera zakijije menshi muri make menshi ni kuvuga kandi icyo akanovera ntigataka indirimbo yiwe nubwo iyo yahereye ko n'ubu iracafise ayubije kwamata irafise impact rero icyo novuga abantu benshi by'ukuri babandanje kugira Lopez barabibona ko by'ukuri bandikira mukoresha bidasanzwe natwe bifuko tumushigikira ibikorwa akora tukagirane tukabikurikirana natwe kuheza uwo ni Theo Worshipper neza kusisanguro bwiza reka Theo Worshipper nawe twitege ryari ko nkuba mbona ukuzana ibintu vy'igiro mzee wewe munyitegeye ndabizi ko bimwe akatera kabisa biriko bipfira hewe so nibiriko birapfa ahubwo biriko biraduga uwo ni Theo Worshipper neza hariya kingana turashoboye Theo Worshipper reka turabire hamwe n'ayari karavugwa hariya kwaba bigeme bahora baririmba ari babiri hariya mu gihugu cy'u Rwanda barakara abigeme badasanzwe hariya batanze umunezero hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda dusanzwe twumva ururimi nyene zindimi zacu umwe aherutse kubavamwo ariko
tuza kubona ingufu zigiye gutakara kurya asigaye. Mbega bijya bintu wayibonye gute? Kuva mwagize mariage hariho ingufu zagitakaye ko barasoba ariko si ya ngufu nyene bari bakiri kumwe bariko bakorana mu bikorwa ibintu nabiya. Mbega bijya bintu wavyakiye gute? Ubishushi yahe? Mbega ubona bitazova bicira kahera? Jewe ikintu ca mbere mbona abantu bashobora kubona kuvuga ngo agiye mu yubatse ko acatakaza yahora akorera mu vy'Imana canke ibintu byo kuririmba kugeshisha bigabana, ariko nyuma yaho twasora indirimbo nyene ya mariage berekana ya mariage yagenze irimo kandi irimo amajambo ameze neza, ariko nkuru tumaze twumva sinzi ko kwari rementanya, ariko tumaze imisi bavuga ko ijyana n'irya management bari ngo babarayiko sinzi ayo makuru bari ajya makuru twaragerageje kuyarondera, ariko tugerageje kuraba ibintu biri officiellement twarabonye umenga barayivuyemwo bimaze kuba kubera kuko ujya mukobwa yagiye kubaka agiye kugira inshingano z'urugo, uciye ugira n'izindi nshingano za management kujya bigoye sana. Rero kubasengera tubwira Imana ibashoboze Imana nta kintu umuntu yashobora kwishobora. Ayo no makuru ariko aravugwa kwa bajya bigeme badasanzwe batanze umunezero udasanzwe hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda, dusanzwe tuwumva ururimi rumwe, ariko cyo worshipa tunaraba zimwe mu ndirimbo zagiye zikora ibidasanzwe muri uno mwaka uheze. Muri uno mwaka twarabonye nk'aba twagarutse ko aba Victoria's Team, ndavuga indirimbo Papa, ndavuga ujya Pastor Lopez indirimbo ndirimbo bayita voilà, turabona voilà izo ndirimbo ni indirimbo zakoze ku bantu benshi bituma abantu babagirira icizere. Rero tugushipa mbega zijya ndirimbo ugerageje kuraba success zatanze umusaruro ukwiye, kubera iki nabo batatugumiza muri ijya mu ngeri musanzwe bisobanura biriko bisobanura ko yasubira hasi. Je mu kuvuga ibyo mbona ico byo wabisigura kurabona umunindi bari bafite kare n'ubu urabona ko wagabanutse. Gospel yo ngaha mu Burundi dukwiye kwisengera. So iki cyari kiganiro kidasanzwe turashoboye yarite worshipa nk'umutumire, ariko cyo worshipa reka ndagushimire kuba wongeye kuza ku yindi ciro mu kiganiro kidasanzwe turashoboye guca kuri News Entertainment. Yes, nawe mwakoze kundimira ndabashimiye, kandi nizere neza ko DJ duza gato. Thank you. Nizere neza ko ibintu ari sawa kabisa, tuzobandanya tubana kandi ndazi ko Imana izodushoboza, tuzobandanya tuganira. Asante sana. It was Jamal Fred MC. Ndakwibutsa gukora subscribe bro. Nturengane video urana tuko tugira kora subscribe kugira ibintu bimereze cyane. It was Jamal Fred MC, voice of the money, my pastor motivation champion. How you talk? Tutsira mu biganiro nk'ibi. Hasta la vista.